Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Kodi Empire mwebwe mwese mudukurikirana muri ahagiye hatandukanye. Reka mu nkundire ndabaramutse ndabahe nikaze muri kino gigano cacu cuno munsi w'igenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatandatu no mwaka 2026 muri ano makuru turaje tubabwire uburyo ubitagera mu masaha 48 coalition ya FARDC harimo ingabo z'u Burundi wazarendo babaye kuba bisubiza mikenke uburyo ijana kwijana ndetse babanje kuyicira abasikare batari bake b'igihugu cy'u Rwanda zineza yuko abenshi mwumvise uburyo inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zinjiye ngaha muri mikenke ariko ubu tuvugana aya masaha tuvugana ikiganiro gikoze mu masaha 7 ndababwiye neza yuko mikenke Karingi ndetse na Gakenke byamaze kuba bisubira mu maboko ya FARDC incuro ijana kwijana nkuko amakuru ariko arava ku mirongo y'urugamba ariko arabitubwira n'ibintu nababwiye ati nubwo FARDC yasubiye inyuma hano hari ikintu nubwo mutagomba kwibaza rero wabaye umutego ubarukana inyeshamba zitanditse z'igihugu cy'u Rwanda bigatuma bahasiga ubuzima muri ahanyene muri mikenke. Turaje tubabwire uburyo biri kubiravugwa neza yuko abasikare b'abafaransa nabo bo bamaze kuhashika kugira ngo bashobore kwifatikanya na M23 kugira ngo bashobore kurinda iriya mikenke. Aya makuru twamaze kuba tuyashira habona kabisa, nayo turaje tubabwire ukuri kwibiriko biravugwa muri kino gigano, kandi turaje tubabwire uburyo FARDC irikira pirona mu bice bigiye bitandukanye za Kasenyi ndetse na Karehe na Minembwe. Ibi bice ndababwiye FARDC irikira pirona ku buryo budasanzwe, niyo mpamvu ndagusaba kora bakino gigano kugira mu mpera kugira ngo ushobore kumenya buri kimwe tuba twabateguriye muri kino gigano. Turaje tubabwire uburyo abari muri bino bice ndavuga inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda amagogwa n'amabwa bariko barahabonera kubera ko amakuru twamaze kuba tuyatoza ndetse ari ku meza mu byo tugiye kubabwira navyo biriyo. Tutibagiye ngaho uno musi hari inkuru z'umunezero ku ruhande rwa coalition ya FARDC na wazarendo n'ingabo z'u Burundi. Kubabwira neza yuko ubu tuvugana ya masaha wazarendo irikira advancing neza igomba kwinjira muri centre y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Rubaya. Ubu tuvugana imaze kwibika ko amalokalite agera kuri 3 tumaze kubabwira, ndetse twababwira neza yuko amakuru ariko aravesha nk'ibinyamakuru biko biravuga ku makuru yo muri Rubaya biboneka neza yuko wazarendo na FARDC bongeye kwa advancing ndetse bariko barakubita batongora inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda bazikura mu nzira kubera ko bariko baragana muri centre y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Twinjirane muri kino kiganiro cacu n'ama likes menshi cyane, ndetse abatarakora subscribe mu mikoro kugira ngo tubandanye twagura umuryango munini wa Kodi Empire. Ariko imbere yuko twinjira mu kiganiro cacu twarababwiye neza yuko hariho ubusanzwe abafasha gusafirisha abarundi mu bihugu bigiye bitandukanye harimo n'igihugu ca Dubai, ndetse ugashika atakibazo na kimwe akazi amakontra n'ibindi byose byamaze gutegurwa. Ibi navyo ku bantu baba bamukeneye cyangwa bagomba kumwitura amaze gufasha benshi, nawe ntutangwe mubo agiye gufasha kubera ko mu gihe kinini turiko turafashanya nawe nta muntu numwe aratubwira yuko yamuhemuke. Murumva neza yuko ibintu nk'ivyo bisaba umwizigo rero bagomba kumwitura cyangwa kumaza byinshi. Kurikana ko ka video mukuremo nimero yo kugira ngo mushobore kumenya uko biko biragenda na kare muzi neza yuko tukeneye amadovize tuje kwiga hanze hama tukaza gukorera imigambi mu gihugu cyiza cy'u Burundi twamaze kuyakura muri biriya bihugu. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cyane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera n'ubukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cyane, hasigaye amahitamo yawe. Yes, nongeye kuba ikaze kandi bakunzi ba Kodi Empire, utarakora subscribe warasizwe bikore hamukore na like, tubandanye tubana mu biganiro n'abakuru byiza tugenda turabategura muri kino kiganiro. Nababwiye neza yuko coalition FARDC harimo ingabo z'Uburundi na wazarendo
bashoboye kuba bisubiza 100% Mikenke inyuma yaho inyeshambazi z'u Rwanda zihinjiriye kugira ikirezo rya munani mu kuwa mbere mu gatondo ariho zashobora kwinjira ngaha muri Mikenke ndetse habaye icyo twagiye turababwira ndetse atamigwa ni habaye bafashishijwe n'amadrone. Aya makuru twarayabahaye nubwo umwanya utari ukwiye canke umwanya utari mwiza kugira ngo dushobore kuyabaha yose, ariko twamaze kuba tuyategura, twamaze kuba tuyashira ku meza y'amakuru tugiye kubashikiriza. Ubu tuvugana ibice nka Mikenke, Karingi ndetse na Gakenke vyamaze kuja mu maboko ya FARDC inyuma ko FARDC yabanje kugira repris tactique. Ibi rero nibiko birava ku mirongo y'urugamba, tukababwira neza yuko bino bice FARDC ihasubiye cyangwa wazarendo ibanje kwica indiri y'abasikare b'igihugu cy'u Rwanda bari barigize ibamba. Imbere yuko ndababwira ibijanye n'ingene bisubije ngaha muri Mikenke, Karingi ndetse na Gakenke, reka manze ndababwire inkuru ivuga neza yuko hari abasikare b'abafaransa bo bari hariya muri biriya bice kabisa. Ni nkuru novuga neza yuko nagerageje gucukumbura amenya makuru bigiye bitandukanye bisanzwe bikora ngaha ku butaka bwa aho bavuze ati aha muri Mikenke amasoko ya wazarendo yo avuga ko yuko hari abacancuro b'abafaransa bari mu misozi miremire ya Fizi, nkuko amakuru ava ku rugamba rwa Mikenke abivuga. Mu misozi miremire ya territoire ya Fizi muri Sud Kivu, amwe mu masoko y'akarere avuga yuko hari abacancuro b'abafaransa bari kumwe n'ihuriro rya AFC M23 de Tabarana twigwaneho bo barashitse. Haravugwa ko hari abagwanyi b'abanyamahanga babonwe muri ako karere. Ayo masoko avuga yuko abanyamahanga benshi cyane cyane abafaransa baba bariko bitabira ibikorwa vya gisirikare biriko birakorerwa hariya mu gice ca Fizi. Intumbero yabo ngo ni ugusubiza inyuma ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bifadikanya kugira ngo bazibuze gusubira kugenzura igisagara ca Minembwe. Ivyibutsa ibyabaye muri Rubaya nkuko ayo masoko abandanya abivuga. Ivyo biriko biraba muri iki gihe mu misozi miremire ya Fizi bisa n'ivyigeze kuvugwa muri Rubaya, aho nyene havuzwe ko hari abacanshuro b'abafaransa bari kumwe n'abagwanyi ba M23 RDF. Ibirego bijanye n'Ubufaransa, hari bamwe mu banyagihugu n'abanyepolitiki bo muri ako karere banegura ico bitwa kudahuza hagati y'imvugo y'Ubufaransa yo gushigikira ubusugire bwa RDC nibi birego bivuga ko hari abafaransa bari mu gace karimo intambara. Ayo makuru ni birego bishingiye ku masoko yo ku rugamba kandi nta cemezo cigenga canke cemewe n'amategeko kirerekana kuko hari abacancuro b'abafaransa muri ako gace. Mugabo barayamaze bati nta nduru ivugira ku gasozi ubusa kandi nta kintu gishobora kuvuga ko nyene aravore, ariko abasikare b'abafaransa baragaragaye muri ngaha muri Rubaya. Biriko biravuga kandi yuko bo bongeye kugaragara hariya muri Mikenke mu kugira ngo bashobore gukumira no kubuza FARDC gukontorora ibice 100% hano muri Minembwe centre nkuko amakuru yacu abandanije abivuga. Iyi niyo makuru yavuye mu masoko ya wazandi ndetse no mu bene gihugu baba muri ivyo bicara avuga ko babonye abasikare b'abafaransa babonye abasikare b'abafaransa mu bice biko biraberamwo imigwano. Ariko imbere y'ivyo byose igikuru nuko abasikare b'abafaransa babonwe n'abene gihugu ndetse n'abazarendo muri front line ngaho ivyo ariko birabera ngaho muri territoire ya Fizi mu misozi miremire ya Minembwe. Ayo makuru niyo no babwira, ariko nicabuje neza yuko wazano na FARDC n'ingabo z'u Burundi basubira kwigarurira bino bice byari byarafashwe na M23 bihamarana amasaha atagera kuri 48 nkuko amakuru yacu yamaze kuba adushikira. N'amakuru novuga neza yuko yanezereye abatari bake ndetse abakunzi b'amahoro canke abakunzi ba coalition ya FARDC bashoboye kunezerwa cyane nino nkuru ivuga neza yuko inyeshamba z'u Rwanda zakubiswe ngaha muri Mikenke zica ziromoka zica ziriruka kabisa. Iyi ndibaza n'amakuru abenshi mutari bwamenye ndetse mbaye no wa mbere kugira ngo ushobore kubaha aya makuru atakibazo na kimwe nkuko amakuru ava kuri front line canke ku mirongo y'urugamba abitubwira. Bivuga yuko byafashe amasaha atarenga 48 gusa kugira ngo umutwe udasanzwe ukomeye wa FARDC uzwi ku izina rya Hibu
ufatwa nk'uruzitiro rwa nyuma rw'ingabo za Kongo, ufashijwe n'izindi ngabo z'u Burundi usubiza ibendera rya Kongo muri Mikenke, Gakenke ndetse na Karingi. Aka kantu mukumve neza byabasavye amasaha 48 kugira ngo ingabo za Kongo Hibu rero n'ingabo z'u Burundi byabasavye amasaha atagera kuri 48 kugira ngo babe bamaze kwigarurira Gakenke, Mikenke ndetse na Karingi nkuko amakuru yacu ava hariya mu misozi miremire ya Tetwari ya Fizi abivuga nkuko byagenze. Inyuma yaho agace ka Mikenke gafashwe n'ihuriro rya twigwaneho M23 arishigikiwe na drone z'igihugu cy'u Rwanda mu gatondo ko kuwa mbere gerekerezo rya 8 Ruheshi uno mwaka turimwo, kuwa gatatu gerekerezo rya 10 Ruheshi isaha 3 n'igice zo mu gatondo 9h30 du matin, ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi FDNB zasubiye kugenzura neza kandi zose hamwe ibibanza vya Mikenke, Gakenke ndetse na Karingi nkuko amakuru ava muri ivyo bice abivuga. Amakuru ava ahatandukanye avuga ko ihuriro ry'abagwanyi batwirwa no M23 rishigikiye n'u Rwanda ririko ryasubira inyuma kandi ryatanye muri ako karere bakimara kubashwiragizamwo umuriro mwinshi n'amabombe menshi n'amasasu menshi. Biravugwa neza ingabo z'u Rwanda zatatanye, ariko gutatana zikaba ziko zirasubira inyuma iyo zaje ziva nkuko amakuru yacu yo adwandanya abivuga. Iyi rero vuga yuko ari inkuru nziza, abantu benshi bari muri ndiyanye gishika, ariko mutongera kwijije imito cyangwa mutongera kuvuga ngo ibi nibi ngo basamaye bimeze uku, bamaze kuba bahisubiza 100%. Ndavuga coalition ya FARDC ingabo z'undi ndetse na Wazalendo ubu bakaba bamaze gushinga ibendera hariya Mikenke, Karingi ndetse na Gakenke nkuko amakuru yacu abandanya adushikira. Rero ibi ni ibintu novuga yuko byari byatangaje abantu benshi, kubona inyeshamba z'u Rwanda ziza zikigarurira agace atamigwandirinze kuhaba, urumva ko ari ikintu kibaza. Ariko Mikenke yasubijwe mu minwe ya FARDC kabisa. Hariho nabo bitwa ngo aba Black Eagles nabo n'aba FARDC nabo bari bashigikiwe n'abazalendo n'ingabo z'u Burundi na Hibu mu bikorwa byo gukora ibintu biriko birabandanya kugira ngo bafate abarokotse bo muri M23 nkuko amakuru yacu abivuga, bishigikiwe na General Amuri ya Kutumba na Ngoma Nzito bayoboye igitero cyo ngaha muri Mikenke na Karingi na Gakenke. Rero murumva neza yuko hariho ubundi mugwo muri FARDC nawo uri kurakora ibidasanzwe. Iyi migwo muri FARDC izi Black Eagles ndetse n'aya Mahibu iyo bifatanye ingabo z'ubunenge, ndababwire neza yuko umuriro waka. Na Wazalendo murabizi neza, Wazalendo yo igenda imbere ikazira koma nabo bakaza mu operation yakasa mutwe amwe yo gukubita umwasi bakamurandurana n'imizi. Ibi nivyo biko birabera hariya muri Tetwari ya Fizi. Rero abari basavuye, abari bababaye ngo bimeze gute, vyifashe gute bwana Code de Black, ndibaza neza yuko ino nkuru nziza mwashoboye kuyakira kandi mukayakirana ugweze. Ibinyeshamba z'u Rwanda ziko zirakubitu, ariko sino kwibaga kubabwira neza yuko hari abasikari batari bake b'igihugu cy'u Rwanda bahasize ubuzima. Abasikari batari bake b'igihugu cy'u Rwanda RDF bashoboye gusika ubuzima muri ino migwano, kuko urabona neza yuko bari babamvye ndetse batari bagomba kuva muri ivyo bice. Ntabyo bari bagomba kabisa kuva muri ivyo bice nkuko amakuru yacu abandanya abitubwira. Rero amasaha yabereye ku imigwano nayababwiye, imigwano yahereye ku munsi w'ejo niho FARDC yatangura kugaba ibitero vy'inguvu kabisa, ibitero bikomakomeye vy'inguvu nyinshi kugira ngo bashobore gukubitisha abaz'u Rwanda bazikure muri Gakenke, Mikenke na Karingi. Ariko ku munsi w'ejo bwagigara mu ijoro atakirahinduka canke atampinduka, ariko masaha ijoro niho hashategurwa operation yazinduye kabisa, yakuye kwizima inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Ndibaza ibi mwamaze kuba mu bitahura gatanu ku kandi. Rero muri kino kiganiro cacu mu nkundire ndeberekeze mu bindi bice novuga yuko biko birabera mu imigwano, kandi imigwano ikomeye cyane, aho muri FARDC bariko barapirona mu buryo budasanzwe. FARDC ikirapirona aho bitwa muri Kasenyi, Karehe ndetse no muri Minembwe Amemede. Ibi bice byose nobabwira neza ko biri mu muriro udasanzwe uriko uratswa na FARDC, kubera ko bigaragara neza yuko bino bice FARDC yazindiye ibigabamwe ibitero kandi ikirakubita babaza inyeshamba z'u Rwanda ziri muri ivyo bice. Amakuru ari andetaye ntitwashoboye kuyaronka iyo biriko birabera muri Kasenyi na Zakari, ariko tuze kugerageza dutohoze amakuru
yuko mu mpande zose biriko biragenda kugira ngo dushobore kubaha ukuri kw'imirongo y'urugamba muri bino bice. Na cyane murana neza yuko muri Sud Kivu imigwano isa niyongeye kubura bushaka canke yagarutse mu buryo budasanzwe. Ibituraje tubibabwira nkuko mwari mwumva muri Rubaya ibintu bitoroshe na bukebuke, ndaje ndababwira uko naho ibintu byifashe inyuma yuko Mikenke Wazalendo ndetse na FARDC bariko baragira ibiharuro byiza. Ndagenda batangarize neza yuko n'abari ngaha muri Rubaya, ndavuga aba Wazalendo bari muri Sud Kivu neza na neza hariya muri Masisi, bariko baravyitwaramo neza kuko baramaze gufata ubuce butari buke berekeza muri centre y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro aha muri Rubaya. Nkuko amakuru yacu ava muri biriya bice abivuga, avuga yuko muri Waza yafashe amarokalite agera kuri 3 inyuma yo gutsinda no gutsindagira inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru ava ku mirongo y'urugamba avuga yuko Wazalendo yashoboye gufata ubuce bwitwa amarokalite yitwa ya mbere yitwa Kahere, Kalengundu ndetse na Kasasa. Amarokalite agera kuri 3 yo ngaha muri Masisi neza na neza mu nkengero za Rubaya. Nganda babwire yuko Wazalendo yamaze kuba ihafata, ndetse ibinyamakuru bigiye bitandukanye byo muri Kongo biko biravuga neza yuko Wazalendo yongeye kugota iyi Rubaya atakibazo na kimwe, kandi mu buryo bunagaragara bashoboye kugota iyi Rubaya. Aya namakuru novuga neza yuko ari karava hariya ku mirongo y'urugamba yerekana neza yuko ibiharuro vya FARDC n'ingabo za Kongo Plutôt n'ingabo za Wazalendo bariko baragerageza gukubita batababarira inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Aha rero muri Rubaya mwumve neza ko muri Rubaya naho mu Rubaya mushobora kumva Rubaya yabaye libere atakibazo na kimwe. Rubaya murashobora kumva yabaye libere kubera ko hari gukora ingufu nyinshi cyane ndetse n'ubuhinga budasanzwe, kubera ko abazalendo FARDC n'abandi basikare bose ariko ikora cyo FARDC biko biravuga neza yuko hariko haraduzwa wa special force bakomeye cyane kugira ngo bashobore kuza kwapuya Wazalendo kuri front line muri ibi bice muri ano marokalite agera kuri 3 shoboye kubabwira. Ibi n'ibindi tubaza kubyagira kirigano twamaze kubitunganya neza kugira ngo mubandanye mumenya ibiko birabera ku mirongo y'urugamba na rijya mubona neza yuko ibintu bitoroshe na bukebuke. Ni gisirikare cha leta ya Kongo FARDC ama special force biboneka neza yuko bamaze guhagurukira abagwanyi b'abaroberi b'igihugu cy'u Rwanda M23 RDF. Novuga yuko uyu munsi bazindutse batsa umuriro mu bice byose birimo abagwanyi ba M23 RDF. Bivugwa ko aho babashije no kubasubiza inyuma hafi y'imiji yose yagiye irafatwa naba Banyarwanda. Rero murumva neza yuko ku mpande zose zafashwe canke zafashwe na coalition ya M23 biramaze kugaragara neza yuko FARDC hose yazinduye ihakiriza umuriro kuri no musigirekerezo ryacu. Biboneka neza yuko ari izindi atake zishasha zisohoye kubugwa inyuma yuko FARDC yagiye irigarura mu bice bigiye bitandukanye mu misi heze. Turabona umengo birazamvye mu nyuma, ariko no musi ko turabona neza yuko bongeye kugaruka muri forme kugira ngo bashobore guhangana mu buryo bukomeye n'ikisikare cy'u Rwanda RDF. Nkuko amakuru yacu abandanya adushikira handi makuru ava ku mirongo y'urugamba, aho ku mirongo y'urugamba izina Theo y'uwungirije General Mutayomba w'Umuzalendo. Uyu Theo bivuga yuko umufasoni wiwe n'abana biwe bagera kuri 5 bivuga yuko baraye batwawe na M23 RDF bakuwe kumuhana aho bari basanzwe baba mu gisagara ca Goma. Kugeza ubu nta wuzi iyo bajana nkuko amakuru abandanya abivuga. Avuga yuko Human Rights Watch devrait poursuivre cet acte en élévement fait par M23 RDF des civils innocents relatifs ou familiers de Wazalendo. Aya namakuru ava kuri front line. Boneka neza yuko M23 iriko iranyuruza bamwe mu bivuga yuko bafise imiryango canke ari imiryango y'abazalendo mu bice byose byigarwa n'izinyesha bariko baranyuruzwa mu buryo bugaragara. Aho batanze akaroro kuyu witwa Theo umugenerale yungirije Mutayomba w'Umuzalendo, umuryango wiwe waraye unyurujwe hariya mu gisagara ca Goma nkuko muvyumvise muri kino kigano canke muri ano makuru twabateguriye. Novuga yuko rero abakoze akomeza tubatohoreze ahagiye hatandukanye tumenye uko biho biragenda kuko turabona neza amakuru kari menshi kandi agwa umwanya ku mwanya. Rero mu nkundire nshimira cyane mu bose tubanye
muri no ncamake hano makuru nizera neza yuko mwumvise ibitariki twahavugiye, kandi ababwiye yuko tuza kongera kubana mu bindi biganiro byinshi zo kubahereza kuri uno munsi. Narijya mubona neza yuko amakuru y'imirongo y'urugamba aba ari menshi cyane kandi tudashobora kurara tutayabahaye, kuko twamaze kwiyemeza neza ko tugiye kuza turabaha amakuru mwanya ku mwanya kandi atakibazo na kimwe giciyemo. Rero amakuru twashikirije nayo nizera neza yuko tungena guhurira mu yindi camake y'amakuru yacu y'uno munsi. Bye bye. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mwivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de Lipona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mu twakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.